ndabaramukije ndabaha n'ikaze mu makuru ategekanye ku kirere kizoba kimeze kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 14 mu kakaro umwaka wa 2026. Mu gatondo hitezwe ikirere cakamwe izuba hacemo n'ibicu bike bike mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ahazobakanye gusumba ahandi ni Ibururi mu ntara ya Burunga aho ibipimo by'ubushuhe bizoba biri kuri °C 13. Ku muhingamo hitezwe imvura mu ntara ya Bujumbura, mu Rumonge n'Ibururi mu ntara ya Burunga, Imwaro n'Igitega mu ntara ya Gitega, mu Kayanza n'Ingozi mu ntara ya Butanyerera. Haritezwe kandi ikirere ciganjemwo ibicu mu Kirundo mu ntara ya Butanyerera hamwe ni Muyinga mu ntara ya Buhumuza. Mu bindi bice bisigaye hitezwe izuba hacemo n'ibicu bike bike. Ahazoranga ubushuhe gusumba ahandi ni mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura aho ibipimo by'ubushuhe bizoba biri kuri °C 31. Ejo mu gatondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12:10 rirenge ku mugoroba igihe cy'isaha 12:07. Amakuru ategekanye ikirere cyo kuri wa kabiri ni ngaha agarukiye. Mwateguriwe n'ikigo Ijebu Belize Ngendakumana nje nabashikije mwakoze kuyakurikira.